Ufise inda naravyaye mugabo yaba abana bose kiretse ngira ku mwana wa kane nama afise ingorane hageze kubavyara kenshi narabavyara ukazibona bisa n'umuntu ataye ubwenge rero umwe mubona avyaye narigeze guta ubwenge nza numva umuganga abaganga ba infirmière uvyumva wataye ubwenge yego bo sinababona kandi sinashaka kuvuga ariko je narumva nari faible mugabo je narumva no uvuga ariko ntafite ingufu ko hari ukuntu amenga na yamiriye ukuntu nkumva umutima uri kurasimba gose ariko nkumva amaso mfise ikintu ca noir hama mu nyuma hari hatangiye kuza ibintu by'igipfungu nkabona nabi mugabo ubu rero ngira bibaza ko ntumva baca aravuga ngo karango arapfuye vraiment ngo asize ngo umugabo akiri muto ngo ntaco azoca arongora uwundi ukiri azoca arongora uwundi ntaco aracari muto ngo none urya mwana wewe ngo karya kabebe ko kagiye gusigana mukasi ratanga kugira ikiganiro aho wundi nibwo wundi abantu bapfa bumva muri wewe wiyumvira ko umuntu umuntu ndapfuye biraheze reka ndabwire ko nkiriho bikanga rero naco n'ikindi kintu kimamarke yuko mu buzima hari igihe umuntu ashika ahantu akaba ari Imana ihamukura kandi abantu bakavuga ivyo bashaka kandi ivy'agaciro ukabisiga kuko urumva abobona ndace numva si bose ariko hari igice cyo uvuga kiti ntaco igikora cari mutazorongora uwundi bamaze gutrouva amasolution urumva nabonye ko abantu nta gaciro dufise kiretse akimana iduha ufise agaciro kiriho ariko utagihari plan B ziba zateguwe Imana ishimwe ko nabayeho